nababwiye kuva ku munsi w'ejo yuko tuza kuba turi kumwe n'umwanditsi w'indirimbo Cumba n'uwitwa Natasha la namba la bamba, ushobora kumwita La Bossa. Iyi ni indirimbo yiwe yise Cumba, ni indirimbo yakorewe muri Wana Record kuva n'umuhinyanyuzi yitwa Koli de Magic canke Kora Mahitse, mu gihe amasanamu y'ino ndirimbo yakozwe neza na neza n'uwitwa Fiston Karim, asanzwe ari umuhinyanyuzi wa Natasha Ngendabanga. Yamaze amezi agera kuri 3 yesi ari neza na neza mu gihugu ca Tanzania. Yesi aho yari yagiye kwiga ku bijanye na production ndetse na kudirectinga neza amasanamu yaje yamaze amezi agera kuri 3 yabikoze neza. Amasanamu ya mbere yatangiye gukora n'amasanamu Marvin y'indirimbo Hindukira ya Natasha ari kumwe na B-Face on the floor. Amasanamu yakoze neza, mu nyuma akora amasanamu y'indirimbo Cumba. Twashoboye kuvuga yuko ari amasanamu ameze neza nk'uko twashoboye kubona ku maposta agiye atandukanye. Abaririmbyi batari bake barashoboye kuvyemeza yuko ari amasanamu meza kandi cyane. Kuva ku ndirimbo Hindukira amasanamu yari meza, ko tugeze kuri Cumba ku bwanje narabivuze. Ano masanamu yaransumbiye indirimbo yaransumbiye amasanamu y'indirimbo Hindukira. Kubera ngaho niho nabonye umengo wow, ndavuga ati vraiment warabonye bano basore. Bon, singiye kuba nkaho wabaye wakozwe ko na poitrine y'abahungu. C'est normal ariko Marvin. Bon, c'est normal. C'est que kubera ko rabayeho normal, biri normal. Bansura abasore bari nyuma yaho. Nibanyereke turabe ko ishora. Raba ingene bakuraba. Nabo ni banatwenga bon, naco bitwaye. Oya, aba batwenga iyo basavuye. Mu gutwenga gwikofi. Sanga ukubita ingumu. Ariko kandi turi kumwe na Natasha la namba la bamba la Régie des eaux la miembe la sema la kila kitu kubera ko amazina nze yuko ubu tudakwiye kumwita la Régie des eaux, ubwo twari dukwiye kumwita la award kuko ama award amaze gutahukana ni menshi. 2019 yazanye award zibiri. Hip People azana na Rising Star Award. Yesama dutanguye neza umwaka ari muri competition ya Hip People muri kategori zibiri. Abo gute twereka kumwita na amazi kandi asigaye Cumba. Ocumba utagira amazi. Kandi hajya ubanza kwanza kwarika amazi akabanza gashuha neza. Amaze gushuha ukacucumba. Ugashiramwe ufu ama ugatora umucumbisho ugacumba. Yes, nuko bimeze. Awards zigera kuri zibiri. Umwaka uheze. Uno mwaka ari kandi muri Hip People Music Award. Akabijya nuko ashaka guperforminga muri Hip People. Barabivuze Marvin bashaka kumutora. Ari muri Best Actor hamwe na Africa Fresh Talent. Yes, ari kumwe na ba Inos B. Yes, ariko ku rundi ruhande ari muri kategori y'abarundi gusa, ari kumwe na ba Big Fizzo, ba Sad B, ari kumwe na ba Double J. Ndiko ndabona ubusime kandi bugiye gusagutaha mu Burundi. Bugiye gutaha, c'est vrai ko uretse gusaka abasanzwe bitegura bari barasamaye batari bazi ico dufise hano iwacu. Uzi yuko uno munsi Hip Hop iri kiraronka aba followers benshi biciye ku Barundi, kuko ngerageze kuri ama post menshi ubona Abarundi bari imbere. Namye ndaraba kuri Africa Fresh Talent, urabona yuko izina Natasha yacafata ikibanza ca mbere. Ico ni ciza cerekana yuko kumbure mu kwezi kwa gatatu tuzobona kandi gasimwe dusuye kandi kubona Natasha yakigwananye n'icobero umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Hano tugiye kandi kuganira na Natasha kubijanye no muziki wiwe, ku ndirimbo yiwe Cumba, no kungene yitegure kuja gutora agashimye. Mbega hamwe umubwira ngo aduge kuri stage kuririmba, yumva ari tayari, yumva ameze gute? Mbega performance yizo bimeze gute? Ategekanya kuririmba indirimbo zimeze gute? Uno munsi afise umudirector wiwe, mbega azogenda ari kumwe n'umu DJ wiwe. Ariko uno munsi niyoze ko twohagarara cyane kuri no ndirimbo Cumba, tuyigirire promotion ihagije kugira ngo na wa muntu ariko aratwumviriza ari hari abayita gute ibugendana. Uvuze ibwambarangwe, uvuze ngo azojana nanze ngamvuga mega uyu mwaka ni jewe nanje tuzojana. Nyaza yukaruka. Yes, tukanibaza ko twomwaka in the building. Ariko ico nashoye gukunda Marvin kumbura imbere yuko tumwakira uno munsi twese abamenyesha makuru, abaririmbyi, abakunzi y'umuziki twari tugiye guherekeza ijya nyuma. Siko bavuga ngo gukubita ijisho rya nyuma. Yesu umuvukanyi canke warasanzwe ari mu muryango w'umuziki n'uwitwa Bernard nkunda abantu barindi bashe kugaragara. Natasha yagaragaye ngaho, iki naco ciza nuko yashe no gutanga ico novuga
déplacement ishobora kudeplasa abamenyesha amakuru ikadeplasa abaririmbyi n'ikintu ciza kuko cerekana neza yuko abariyo urukundo abari karerekana hagati yiwe n'abandi baririmbyi ndetse no mu muziki w'Uburundi nzeko ico yakoze ari ciza dushe kumukeza tunamuha n'ikaze karibu sana Yego murakoze cyane. meze neza ariko Meze neza. tunagukeze ku byo washoboye gukora uno munsi Imana isubiza aho wakuye niko bavuga mu kirundi ciza Amen. umeze neza Yego. hip hop turayizana Ni kandi bon reka turamutse abantu bari kwaratumviriza Kabisa. ni NATACHA la bamba tuvuye gusezera umugenzi wacu nicyo gituma mubona n'ijwi narize ibiseru naka noir ya noir bien sûr ugiye guhamba kenshi je ngiye guhamba ndambara noir kubera mbashavuye mba meze nabi kabisa ya yes ari kuraberewe murakoze ariko kandi Natacha dufise umwanya muto nyine kuvuga ngo turasigaranye iminota 39 kugira ngo yes iyo minota yose tuza kuba turi kumwe nawe ni nyinshi ni myinshi ariko natwe tuba dufise ibibazo byinshi kandi tuba twifuza kuvyishuraho turagerageza indirimbo cumi ivuze iki kuri Natacha Chumba ni indirimbo itambika imeze neza Chumba ni indirimbo yo kubwira abagabo canke abantu babana ko bategerezwa gufashanya kubera kenshi baziko n'umugore acumba canke niwe asasa igitanda me ubiravye suko mu rukundo umugabo arashobora gucumba umugore ariko ari yicaye n'abagenzi yitera inkuru kujya ku mugabo cyangwa yiryamiye cyangwa umugabo agasasa cyangwa akoza amasahani ariko kenshi muri Afrika bakubwira ati ni miti ariko si miti n'urukundo rero cumba hajya nicyo gituma benshi bavuga ati reka turabe muri video ko azoshira umugabo ariko aracumba cyangwa mvuga reka rero sishira umugabo umwe reka shira abagabo kandi bafise inguru bafise bafise bashobora gucumba neza bashobora kubicumba rero ni indirimbo yo kwerekana ko tutegezwa gufashanya wanyemereye ko uzi gucumba nkikubona urumva rero nuko yes ariko kumbura imbere ko tumwakirana manager Raphael Nyandwi tugaruke ku masanamu y'ino ndirimbo itsambere n'amasanamu meza Fiston yarashoboye kubikora kandi yarerekanye neza yuko ico yagiye kwiga atagiye kwiga ubusa yashoboye kuza afise ikintu kinini cyane bagage yazanye ni nini niyoze ko agiye gufasha abarundi benshi kugukorera Natasha cyangwa akora urundi muririmbyi bukoreye igihugu cy'u Burundi mu masanamu y'ino ndirimbo turabona abadanseur barenga kuri 50 ivyo nibimenyerewe hano mu gihugu cy'u Burundi ushizemo abadanseur yes ushizemo abadanseur tubona batatu bane batanu sivyo ariko abadanseur bagera kuri 50 iki naco kuva mu mihinga itandukanye Black Snake abo kwa Natasha kuva hehe ugashaka kubazana ukabakoranya bose bakambara impuzu zisa ibirato bisa bose ukabahemba si ikintu coroshe gushiramo abo badanseur byagenze gute urumva abandi bariko barakora uravye hanze rero raraba je narakoze video imeze uku mubibona gute ufise gute n'indi yahindukira mvuga kubera iki sinozana ikintu gihindura kurya nazanye title umuntu wese yibaza kubera iki cyumba urumva kubera iki rero na video rero nararavye tuko turahinduka ni 2020 urumva rero nito kwama bijya bya 2019 2018 no guhindura ibintu kandi na quality yes ariko uravye amasanamu ingene yakozwe n'ingene Fiston yakoze nka Natasha warashimye cyane narashimye cyane Fiston yarantangaje cyane yarakoze ibintu je nyene ndiko ndabimubwira mbwira ego negeza nzokora ibi nkora ibi Fiston vraiment ariko arakura kandi ivyo yakoze kuri nahindukira ndayikunda cyane iyi nawe yo cyumba ni nziza cyane vraiment ndishimiye kubona mfise Fiston nico naora urumva kugira ubu ndiko ndaraba amahera yanje ntiyatakaye ubusa cyangwa ntiyagiye ubusa urabona kuja kwiga yafashe inzu apana hotel kubera nabwiye hotel aranka vuga ati oya ndashobora kugaruka muhira ntevye urazi ibintu vya kamera umuntu akakuraba semyeke ngura imatera ibitanda urumva ibintu vy'indani televiziyo iki byose yarabisize ariko mvuga okay ndashobora kudepansa ibintu byose gufungura urazi numugabo numusore urumva me narabikoze ndari indege itike
aba yasize ariko vraiment ndashima Imana kubona Fiston ivyo ariko arakora n'abandi icyo nobasa kwera si Fiston gusa jewe nkorera urazi abantu bariko arambaza ubu rero ko Fiston musigaye mukorana niwe muzokorana imisi yose no na Musafiri aramfasha ibikorwa vyanje muri Tanzania ariko sinogenda muri Tanzania mpaka Musafiri ndahindura kujya mpindura kwa Kori kwa Amiri kujya kwa ngiye muri Uganda singorana na Nesimu gusa wakoranye na Bface on the floor tukabona abandi undi uko nyene rero nukuvuga je shaka abarundi basohoke kubera bijya ziga zindi urabona arama video menshi akugwa nga umenga ni filme mu saro yicaye biga vya kera barabankorera abapasi urumva na bawiri urumva bonyene barahindutse pasi ubu yaragiye kwiga warabonye mubona gute urumva rero ndavye ama video nga urabona kwere yego yambaye umusani yambaye ariko ubona ni filme kuri jewe ndatwenga bajeje gusa maze kuyiraba gusa ndatwenga kubera ivyo je mbona hanze biga ni kwiga nushobora kumenya ko Amiri urumva canke majonja ashirako arashaka kukubesha fyondanga canke wewe nushobora kumenya imuzu nambaye hasi utari umugenzi wanje urumva agahuzu mfise hasi ariko uri umugenzi wanje urashaka kumbwira je ndaziko Natasha akunda kurere ya blanc canke ya noir canke urumva uko nukugenda urashaka kugira materiel yushaka ariko utiga basohoke uzikino cana jewe nyene Natasha je nyene Natasha nahindutse igihe natangwe gusohoka irya ndirimbo turi kumwe na ya Moto Band barabonye shikiri abantu bose abaririmbyi bose baratanga uyu ni Natasha urumva uyu ni Natasha kwera narasohotse ndavuga reka nitugume naziga ndirimbo za kera canke tugume bijya nyene tuvuga ati canco ya misi yarakunzwe kubera yagize uko oya dusohoke ngo akanyone katagurutse ne kamenye yo bwetse ariko kandi basohoke kugira tubashorere kugira tube twiyagure no mu mitwe ego kandi uvuga ati nje gukora ikintu mu Burundi nzogikorana nande ni benshi nka 3 4 ni 10 nza yuko no muntu yotse akira manager Rafael kumbura arasa kutubwira ivyo bungutse igihe Fiston yagenda muri Tanzania ndetse n'ingene bafise canke imigambi bafise muri 2020 kuko twaramaze kwinjiramwo karibu sana big brother Rafael Nyandwi manager. Asante sana mipo hamwe na Marvin ndaramukije n'abakunzi bose ba Hit Connection aho bariko baradukurikirana hose. Meze neza ariko? Meze neza cyane. Yes, kumbura imbere ko twinjira kuri video uraza gutubwira ingene byagenze ariko duhere muri 2020 umwaka watanguye gute muri team yanyu ya Natasha? Umwaka watanguye neza cyane umwaka twawutanguye twarawuheraheje turanawutangura twaheraheje mu giteramo ca VIP cabereye hariya kuri Hotel Club de Lac Tanganyika. Tutangura n'igiteramo cabereye kuri Safi Beach igiteramo mwese mwakurikiranye cagenze neza cyane. Iyo dutanguye umwaka n'igiteramo nka kijya kuri twebwe namahigwe tuba canke n'imigisha ko muri management yacu turemera cyane Imana na kintu na kimwe dukora tudashize imbere Imana kuko abandi barazi neza yuko mwe murimba profane tegezwa kuja mu bafumu canke kubindi kubafyitirizi ntabo twemera cyane twebwe turemera Imana cyo gituma iyo twatanguye umwaka turavuga tuti Imana ni waduha inkomezi ni waduha amagara meza tuzokora byinshi bikomeye rero twatanguye umwaka neza marabonye igiteramo hanyuma inyuma y'amayinga abiri mwache mubona nominations zibiri muri Hip Hop Music Award ariko kandi ubu turiko turavugana iyi ndirimbo yiko ravuga ni indirimbo yatanguye umwaka mu kwezi kwa mbere murabona igenekerezo rya 200 ni indirimbo iri kwiravugisha benshi gushika no munsi uhereye ku ndirimbo ubwayo uhereye kuri title y'indirimbo uhereye kuri message twashikirije ariko kandi na video yayo ikindi nuko narabivuze ngaha marigeze ku telefone navuga nti ariho umuririmbyi akomeye ariko arashaka yuko akorana na Natasha so ivyo vyose ni ibintu kuri twebwe tuvuga tuti Imana iguma iri mu ruhande rwacu kandi turavyishimira. Ariko gatonyami tukiri kuri ivyo nyene ku bikorwa byo ka muririmbyi ameze gutya nyakomeye ariko arashaka gukorana na Natasha bigeze hehe mwaramwemereye mwaramwankiye bigaho bari abandi uretse abo barondera abandi muvuga ati natwe turabona banaka hari yanye
ko twokorana nabo. Ariho amakorabo menshi cyane yagiye arashikirizwa mu bisanzwe twebwe apart korabo tugeze kuvuga tuti dufise ibikorwa bibiri muri ivyo bikorwa bibiri dushaka gukora igikorwa kimwe ni hari hagati ya Falipupa na Pato Ranking. Turabisabye mu bafans mu groupe yacu y'abafans turavuga hagati ya Falipupa na Pato Ranking ni uwahe mwifuza. Amaju menshi cyane yaje kuri Falipupa, turavuga tureka dukorane na Falipupa. Rero ico ndibaza nico twigeze kuvuga. Apare yico kintu nta wundi muririmbyi turashira ngo izina ry'umuririmbyi kana. Kamurazi mwebwe nyene abaririmbyi benshi bagiye baravuga bati nzokorana na naka, nzokorana naka ariko iyo collab niboneke. So twebwe nitushaka duhende abakunzi bacu kugira ngo ejo bavuga ati mwaratubeshe. Turavuga tuti iyo dushaka gukora byose nico gituma ubu tutakivuga n'ibintu. Turavuga tuti muravyuka mu gatondo mugasanga link, muravyuka mu gatondo mugasanga igikorwa cabaye utabonye kava. Hari igihe abantu bavyuka mu gatondo bagatusanga turi muri Nairobi, hari igihe bavyuka bagatusanga turi muri ari abantu basigaye bagira coming soon y'urugendo, akavuga ati coming soon, akagira cover ya coming soon avuga ati Nairobi I'm here, urumva akavuga coming soon, ibaze kugira coming soon y'urugendo. So twebwe nitushaka kugira ivyo vyama coming soon y'urugendo, coming soon yo kujya kuri restaurant, canke coming soon yo sinzi tushaka igikorwa arico kivugira nk'iki twakivuze kuko turiko turabona neza yuko kiriko kiragenda neza kandi bishika tukazomwemerera ariko ntituravuga izina. Urabona nta zina twavuze. Kumbure ivyo twebwe dushaka ni cyakini twavuze tuti tushaka tuhe agateka mu bisanzo mu bikorwa bimwe iyo twebwe tumaze kurondera abaririmbyi sagaseseshwa rumuri, tumaze kurondera abaririmbyi benshi yaba bo muri kano karere yaba muri Afrika na hanze ya Afrika. Rero ivyo badusaba kenshi ari igihe badusaba amananiza ego natwebwe ari igihe badushaka tutabashaka natwe turababwira amananiza. Rero bayemeye turakora, batayemeye tubandaniza programme ziwacu kuko natwe tuba dusanzwe dufise programme ziwacu. Izo ni programme ziza kwitaho muri programme kuangukia mu programme za kwetu. So mu gihe rero tuba dufite programme ziwacu tumaza tukazikora, hanyuma iyo yindi ije turababwira tuti mufise 1 2 3 turakora. No kuvuga ngo iyo umuntu abarondeye bitari muri gahunda mu mutera amananiza yashoboye mugakora. Natasha, kandi wewe ufatwa nk'umwe mu bantu baririmba indirimbo zifobetse ariko zivuga cyane ku majambo y'abantu bakuze, nawe niko wibona? Ego ndabibona kandi ndabikunda. Kubera iki kuririmba iyo mvugo ifobetse ku rwego nyene wumva kumengo hari kwavuga nk'amajambo y'abantu bakuze? Ego ni vyiza kubera urazi dufise abana uriko raririmba raba ikintu cy'abantu bakuze bize bazi imigani. Urumva kuri jewe ndabishima cyane kubera ubu abantu bose basigaye babimbwira ndavuga okay sava kubera ndafise umwana erega hagi ugira ujuju cyangwa ukaririmba ibintu nakupenda ingo ndakupiga kofi cyangwa ukunukwe kubera uzi ufise ijya usanzwe uri umuvyeyi oya uririmba biga uri umwana ariko ubu narakuze. Rero sishora kuririmba ikintu nzi ko ari ikintu vraiment ukakiririmba uko nyene no mvuze isambusa bari isambusa ariko maze kuvuga ikigori sikigori. Akandi ubuze imyembe n'ubuvuze imyembe sambusa ikigori gatonya tukiri ngaho nyene. Numva twabandanya muri iyo nzira kuko ni nayo nzira nibazamwe tuvuganiramo nk'abantu bakuze. Yego turakuze kandi kanazina no masabana bajyanyo bavyuka saa 10. Sasa kuri ino ndirimbo tubwira imigani rimwo yo bifobetsemwo nico washatse kwigereranya nayo. Jewe nababwiye cyumba ni indirimbo y'urukundo. Igihe twahuye n'umugabo wanje canke uwo dukundana yambwiye ko akunda gucumba siko. Rero gucumba rero igihe amazi amaze kubira mvuga amasa yageze ingo ngucumbe turashonje uko kandi nashase kwerekana ko n'abagabo barashaka gucumba cyangwa barashaka gukora ibikorwa twe dukora. Urumva ubu kera umugore niyo araja mu mabiro
mubiki nivyo nyene wavuze ubugari burya Urumva? tuzi eh wavuze ubugari burya tuzi ebuge nyene n'ubugari Ni wabibonye ubugari nyene mugwa mubona n'ubuge nyene kandi iciza nuko twabushize no mu isanamu mu isanamu kandi si ubugari bumwe kandi umviriza jewe umva urashobora kuririmba ikintu umuntu akavuga tuzoraba burya bugari cyangwa hirya hindukira narahindutse marabibonye n'amapoto dushizemo amapoto abantu bavuze ati oya saga amapoto rero batwereke bambwira ayo mapoto ariko gatonye ubugari cyangwa gucumba urumva umugabo kandi acumvye ubugari buba buri gatonye nganye umugabo azi gucumba wavuze ngo wambwiye kuzi gucumba ngo ibintu binyereye birashika umuntu akavuga akazi gucumba ariko hagera akacumba ugasanga ntavyo azi biri yani benshi mwebwe muri benshi ugasanga ashiramo amazi menshi oya ariho umuntu ashobora gucumba ubugari oriyo gucumba ubugari agacumba ubuyi umusururu so wumva rero mu bisanzwe nico nyene kugira ngo ejo azosubire gucumba kandi nuko abikwereka akabikwemeza akavuga ati uyu muntu yashowe gucumba ubugari bwiza budashaye kandi butagumye ariko kandi ubugari bucumbwe neza n'ubugari bucunga umwanya ungana gute n'ubugari bwacumbishijwe ifi imeze gute amazi ameze gute bivana n'ubugari ubugari bwo ariko no bivana nuko urazi yari abantu bakunda umusururu zimaze kugenda ahantu atari ubugari bujya butepese nyene nashobora kuvuga ati ngo nari ubugari ari abantu bakunda buja ariko kuri rero bivana n'umuntu wariwe kuri Natasha yaririmbye kandi we yavuga ati jewe naririmbye kubera ko umuntu dukunda niki ubugari bwiza n'ubugari bwacu ni bujya buri muri video bivana ariko je ndakunda n'isaha minota nka 30 minutes nubwo muri enter nubwo uvuga ubwo nyene yes nukoreka twigaruka Natasha ngenda mwanditsi w'indirimbo Chumba in the building rero ushaka bubisi 5 minutes nibibaho cyangwa bubisi nawe yafucumba umwanya ungana guturinza ucumba kugira ngo ubugari bumere neza n'amasaha 2 bashi nazi no gutuma neza amasaha 2 amasaha 2 la no bivana n'inkwi ariko usanga uriko urakoresha gaze cyangwa ugakoresha amakara cyangwa ugakoresha inkwi ari inkwi usanga zanyagiwe urazi inkwi zanyagiwe ucumbake w'amasaha menshi kugira ngo zijya nkwi zifate umucano bifata umwanya muremure kuvuga rero aho utegerezwa gucumba n'amasaha 3 cyangwa amasaha 4 iyo inkwi zanyagiwe yes nuko emeze ni Natasha ngenda banka umwanditsi w'indirimbo nyinshi zakunzwe hasohoka video y'indirimbo Chumba ico yakoze ni giki yari yaronse 10 kuri 10 atararenza ronka 11 sur 10 amasana masohoka ameze neza abaririmbyi bagiye batandukanye barapostinga batsi n'uwanku rukava remera ko gwiruka akantu karasukuye Emerson ati amasana ameze neza Masterland ati amasana ameze neza B-Face on the floor domain Big Fizo domain n'abandi bagiye batandukanye ati ni menshi Masterland ati go mama yamwise na mama Loksana Suleiman ati wow Chumba na like zanyu nkeneye gonga mucumbe amarike yabitse Landry promoter umutananirwa nawe ati Chumba mama ikintu kimwe namye mvuga ko umuziki wacu waduze ingazi yesundi yitwa KTV Sunshine we yashya kreya naka n'amajambo umwe amwitsa KTV undi amwitsa La Boss canke La Queen avuga bitse La Queen akacayisura ni sawa umva gutse kino kibombe KTV reka ino mwikota kiriko kirabisivya kirarenze La Queen nawe ati uza kubona wese iyi comment nasimba ataguhaye live indirimbo irarenze yes nuko listen the song indirimbo Chumba ya Natasha ngenda banka muri Buja FM kiganiro hits connection ni Marvin Lee ni Ami Pro arakaza ni Marvin arakaza ni Natasha ngenda banka iyo ni marque déposée bro ntibayisangira kabisa ariko barakaza ni benshi uzi yuko na hariya nabonye barakaza bagiye sana Marvin gerageza urabe ngaha urabona utuntu two kumanika k'impuzu two kumanika k'impuzu uratubona ibirato sinzi kuri kurabona ngaha
aho utari umudirector abizi usanga bigoye cyane. Nanjye ndavuga na Landry SB ambwira ati Fiston ararenze, ibintu yakoze birarenze. Uzobona umudirector mugenzi wawe ashobora kwemera icyo wakoze, menya yuko mzee uri frappe, mzee uri frappe. Umuntu wabikoze ami wabikoze kandi ari byiza mu gihe wagiye kwiga utegerezwa kuva werekana icyo wize. Uzi yuko hariho ahantu ngaha bakiniye ngaho muri zone ya Jabe kwa mama Natasha, ariko uwawe ntushaka kwibaza yuko ari bivanye n'ingene director yashoboye kubikora neza. Raba nkungaho, raba aha. Nibaza ko ni kimwe mu byo nari navuze, ndavuga ati ari umuntu azi gukora amasanamu n'aha hantu twicaye honyene arashobora kuhakorera ukibagirwa ko hari ngaha twese tuzi twama twicara. No kuvuga rero ngo Fiston nivyo yarabikoze kandi naravuze ni Fiston ntiyogarukiriza ngaho, niyo kumva ko mengo birakwiye nabandanye arondera n'ibindi. Mbega Natasha kuri gahunda ya Fiston hari uvuga ati hari irindi shure numva umengo yojamwo cyane tuguma turaba aho no mutwara cyangwa wenyene aguma araba aho yoja kugira agume yiga. Urabona yaragize ibintu bose bakora muri East Africa, me dushaka Africa cyangwa muri Europe cyangwa ibintu akora wenyene avuga ati ego aha nahejeje. Ariko umuntu kwiga nashora guheza kubera natwe nyene abaririmbyi imisi yose turarondera kugira turirimbe kugira abantu baryoherwe. Urumva uko turiga imisi yose. Rero ndibaza Fiston tuko turarabaho uyu mwaka cyangwa turonse gusa chance urashaka kugira amahera cyangwa ukagira moye yo kujya ahantu, ariko ugenda ninda kwakira ninda kwemerera ko aza kukwigisha. Amashure me agenda ku mudirector, harundi ushobora kugenda ko nta nakwigisha cyangwa akanga ko akakubesha cyangwa ugasanga kweretse ibitari ivyo. Rero nico gituma naco tuko turaraba aho Fiston yoja. Me ivyo ariko arakora nga vraiment ni byiza cyane. Hamwe muri hip hop bo kubarira kuririmba muri hip hop nizaho indirimbo umviriza kwanza uririmbye muri high people na mahera baguha, urabona ni bien. Urumva kandi kuri jewe ni byiza, ariko bivana n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi canke abarundi bose bariko barantora kubera bashize liste nini ya cyane kandi abaririmbye bakomakomenga Natasha. Urumva rero bizovana, urumva urabona ko performinga gusa kugira bakubone hajya aho ati barayiguha, ariko sico kimwe no guperforminga. Urumva ni kashe aho ngomba gushikane nizaho indirimbo ubona ko uvuga ati izi ntizishobora kuba indirimbo zitatu mvuga ati izi muri playlist. Umviriza playlist ndashaka kuririmba uburundi bwacu amahoro, jewe sinoraba bivana n'indirimbo bakunze ariye, ariko ubu sishobora kumenya kubera Jenso igikorwa kija mu Buganda muriko barabibona n'amateleviziyo. Nakubonye kuri top chat Uganda zose ni kubera sindazi poster wafata ikibanza cindwe. Ego urumva baguma icumba kandi je maze kubiraba kenshi. Ndirimvye indirimbo y'ikirundi barayikunda gusumba izigiswahili. Urumva ariko muri Tanzania rero dufise rero problem muri Kenya. Uririmvye ikirundi cyane bacha bavuga ati watwibagiye. Nko muri Tanzania bariko barambwira batwibagiye cumba niki, ariko muri Kampala mu Rwanda bo baravyumva cyane gusomba. Rero icyo gituma mubonye Natasha ariko araririmba igiswahili n'ikirundi kenshi mbashaka mfate hose. Yesajya mu gifaransa baravuga ngo isanamu iravuga. Hage barabibonye urinze ubona video ucutahura n'imiburiburi ikiba kiri. Ariko icyo ndabishura mvuga n'izindi ndirimbo zo muri Nigeria turazivuza ngaha, izo muri Kampala araho baririmba ibintu tumva ariko ukayikunda. Rero namwe nyene muvuze uko nyene ndumuririmbyi kazi muvuze ivyo mumva mubonye ko ari indirimbo nziza video nuko nyene nuko ndabishura kenshi. Yes, reka tugaruke gato kuri manager Rafa muriko muragura cyane akarere. Uno munsi Natasha so indirimbo sindirimbo ibigarukira mu Burundi gusa, urugurura ama televiziyo mu Rwanda ukayibona, Uganda domem, Kenya uko nyene, Tanzania uko nyene muriko muragura cyane. Ibanga mukoresha kugira ngo musike vyoroshe muri ivyo bihugu na nyari usanga bakunda ivy'iwabo gusumba ivy'abanyamahanga. Ni ryahe muri management yanyu? Kuva muri 2018 turagize East African Media Tour. Kumbure abantu bamwe baratubwiye ati mugiye gukora iki hariya, ni giki mugiye gukora, ariko twebwe dufise intumbero yo kwagura akarere na cyane kugira ngo dushobore kumenyana n'abantu benshi
turagize ibiganiro n'aba directors n'aba managers n'abarongoye n'aba responsable b'ama media ariko cyane n'aba promoters bo muri ivyo bihugu. Ivyo rero nivyo biriko biradufasha uno munsi, nico gituma nama ndiko ndabivuga kandi nkabisubira. Akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze. Rero ni vyiza, turakunda igihugu cacu kandi ni igihugu c'Imana yaduhaye, kuko naho togenda handi tugaruka tubona igihugu cacu arico cyambere. Ariko kandi natwebwe turakeneye kurahura ubwenge na cyane ku bikorwa hanze y'igihugu cacu kugira ngo bidufashe. Nico gituma rero muri kano kanya umvise indirimbo gusa cumba isohotse, nibaza televiziyo ya mbere itangura kuyivuza ni televiziyo yo hanze. Televiziyo yo hanze niyo itangura kuvuza indirimbo yiwacu imbere yuko izivuza no mu mateleviziyo yo ngaha. Rero ico ni cavuye, tuvuga ko ari ivyamwa vyavuye ku ngendo shure tumatiko turagira. Ariko gato nyingaho nyene Rafael, nukuvuga ko ukubona ko indirimbo itangura kwerekanwa hanze y'igihugu murimwo, nukuvuga ko hano bataratahura ivyo muri ko murakora, canke nukuvuga ko abitahura ariko batabaho umwanya. Nabivuze muri quel sens? Mu Burundi turafise ama televiziyo make, ico tucemeranye. Ni kuvuga ari amateleviziyo yo hanze yavuza umuziki gusa amasaha 28. Ni kuvuga kumbure televiziyo yiwacu irashobora kuba zifise programme ya muziki kumbure saa 7 tukaba twasohoye saa 1. Rero kuri televiziyo yo hanze bafise programme y'umuziki muri ko kanya nyene baca bashira kuri playlist. Rero ikindi kintu dusaba nuko toronka amateleviziyo menshi mu Burundi kugira ngo abantu bagume babona ibikorwa byacu. Ego yarahari ariko ni makei. Turafise televiziyo zitarenga zibiri, turafise BTV, turafise na LTNB. Cumba niho yerekana kuri Heritage canke ko yandi mateleviziyo canke turafise na Rema. Ego turafise amateleviziyo 3. Urumva rero mugiye abandi bafise amateleviziyo arenga 50 ku gihugu kimwe. Rero urabona neza yuko ari indi intambanyi mu iterambere ry'umuziki wiwacu. Ariko hari gahunda mwoba mufise yo kongereza wumva ko dufise amateleviziyo 3, uravuze izo zose uvuze, kubera ko hariho ivyo mukora bimwe badashobora kwerekana ku yindi televiziyo ivanye n'ivyo basanzwe bacishaho. Mwebwe hari gahunda mwoba mufise yo gushiraho nk'imwe mu mbonesha kure canke nk'iradiyo? Ndibaza twarabivuze, gusa ni ma projet à long terme, kandi muri management yacu nkuvuga tuzozana ikintu kijanye n'umuziki. Kubera iki? Kugira ngo bifashe icyambere na mbere bidufashe twebwe muri management yacu, ariko kandi bifashe n'urundi gwaruka rw'abarundi bama bariko bararira bavuga bati turakeneye ibikorwa byacu ko bija ahabona ku mugaragaro. Rero twizere neza yuko Imana idufashije, hanyuma kandi Imana idukundiye nkuko twabivuze, nuko tuzobishira mu ngiro, ariko nituvuze ngo nejo canke ijya yejo. Yes, ariko no munsi muri cyane muri East Africa muso indirimbo East Africa biroroshe ingene ifata, muri ko mutegekanya gute kugira ngo indirimbo ishobore gushika ku mugabane wa Afrika ndetse no kwisi yose byoroshe? Uvuze no munsi muso indirimbo biroroshe ingene ishobora kubuzwa muri East Africa bivanye nuko mwaramaze gukora media tuwa mu bihugu bitandukanye, Rwanda, Uganda, Tanzania, hose barabatahura. Muri ko mukora iki kugira ngo indirimbo zishobore gushika byoroshe ku mugabane wa Afrika wose eka ndetse no kwisi yose byoroshe? Mu mwaka wa 2019 twarashise ya Addis Abeba niwe Ethiopia. Ariko kandi a partir yo ngaho ni kuvuga twakoze indirimbo yitwa Africa. Ni indirimbo yagiye mu ma channel menshi, were za Chad, za Senegal, za Zambia, Malawi, Mozambique. Urumva ivyo bihugu ni ibihugu baterekana n'indirimbo yo mu Burundi. Ariko iyo ndirimbo yararonse channel, iraronka connection, iragenda hariya. Ubu rero mu gikorwa byacu nico gituma tuvuga tuti gato karakura. Connection twatanguye muri East Africa, turashaka kuzagura vuba cyane, muzobona n'ibindi bikorwa. Rero nituvuge vyose, kumbure hageze muzotubaza muti kumbe byabaye ibi. Yes, nuko yemeze uyo ni Rafael Nyangi na manager wa NATACHA, ari kumwe na NATACHA ndabanga bariko baratubwira byinshi, mwumvise byinshi ku ndirimbo Cumba. Yes, ariko kandi mwumvise byinshi kubijanye n'imigambi bafise, bifuza gufata isi yose. Yes, hamwe atamwa kuzohera tutabonye ibitaramo birenga nk'ijana bizoba byatumyemo umuririmbyikazi NATACHA ndabanga, pourquoi pas n'abandi barabikora. Suko badusumba kuririmba, suko badusumba amasanamu meza,
natwe turaheza tukabigora ugasanga turiko turinvestisa amafaranga menshi 75-10-00 twakubwiye neza yuko uno munsi tuza gushikana isaha 9 turacafise iminota yo gushobora kubaza ibibazo byose mwifuza kubaza yaba Natasha Ngendabanga yaba management yiwe murahawe ikaze ariko umunsi wa mbere duhura je nawe ico nagusabye uracibuka nabanze kubaza nimba wifuza yuko dukunda nimba wifuza yuko tubumwe c'est vrai ndagukunda kandi abona uri mwiza ariko mwigeme mwiza urazi gucumba Magic mix 75-10-00 Musi wa mbere duhura wambwiye kukunda gucumba yes ariko umunsi wa mbere ahura n'umutaliyano yamubwiye ko azi gucumba kukunda gucumba niko byagenze waramubaje ati unajua kusonga ugali vizuri oya namubajije ko azi guteka neza amasupageti asante sana kila muntu wese arabaza ivyo akunda cyane kabisa ukunda amasupageti cyane oya namubajije kubera ubonye amasupageti ngene uyagenge yagira nico kimwe no gucumba watahuye yatahuye ego Aruka amarike yes hello Halo? ni sawa Tawani. umeze neza ga homeboy Jimuite. kumutanga murazi gucumba Mbere kubwanjye. ni musayisha Oya, inyange canke kivunde ipunde mbere uko namutse namanyi. asante ramutse abatumire Natasha Ngendabanga na Rafael Natasha na Rafael baramuki. amahoro meza cyane homeboy Mumeze neza. ego turashima Icambere nuko indiyo ndiri itara. ego murakoze Kandi ku maradiyo ndafite ko nakari indirimbo zisaba mu biganiro bitandukanye. ego Je kubwanjye. sa Nagwambaye ko indirimbo nze kandi renze kubwanjye ndabyemeye kandi Amina. Merci homeboy homeboy Ego. wewe indirimbo wumvise nk'ubutumwa bwahe wasigaranye iki Yewe. Niyo mpamvu indirimbo sinigeze uvuga ati ndagusabye usigurire indirimbo kubera iri mu kirundi nakimye natahu yewe indirimbo itahuye niyo mpamvu imeze neza kandi zigeze nsigura ntiwakoresheje kazinduzi oya kandi ntasigura y'amajambo agoye irimwo oya brema harimwo n'abantu bafise ibituza nk'ivyo vy'iwabo bariko baracumba atane cyane urabona ko ahita asante sana wambwiye yes ariko Rafael kugara ibarabara na utari ahahoze hari ibiro vyanye n'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi si ikintu coroshe byaraboroheye dushimire cyane nyakubahwa Fredy Mbonimpa asanzwe arongoye igisagara cya Bujumbura kubona yashoboye kuduha urwo ruhusha ibikorwa na komiseri Mohamed badufashije cyane kugira ngo ico gikorwa gishoboke kuko murabona yuko iyo turiko turerekana amabarabara yacu tuba turiko turerekana ubwiza bw'u Burundi murabona neza yuko ni indirimbo ubu uriko iravuzwa cyane hiyo bariko barabona amabarabara yacu ari abantu bavuga ati mu Burundi bifite utubarabara tutagenda tutaboneka ariko ubonye gusa rya barabara ucubona yuko ari top so tubashimire cyane kubona bashoboye kutorohereza ico gikorwa na chef de poste Rohero yashoboye kudufasha cyane kugira ngo ico gikorwa kigende neza kugira ngo ico gikorwa kiranguke mu mahoro n'umutekano ata muntu numwe ariye ugwara uwundi ibintu byagenze neza cyane kandi turabishima turabikenguruka ariko kandi numva umengo noshaka kumenya ninde yazanye iciyumviro cyo gukorera hafi yo muhira ni Natasha kubera iki hafi yo muhira kuri cyumva ati uko biri kose daza gushiramwo umuntu wo muhira no muhira urumva no kwibarabara jewe maze gukora kenshi maze gukora audio indirimbo ndiko ndayandika mbonye video kubera je ndakunda video nico gituma uravye ama video yanje kuva kera asukuye ameze neza uyiravye wenye uravuga ego Natasha yakoze video rero kenshi jewe maze gukora audio mbonye direct ivyo birimo nivyo director arakubwira aho reka twongereze ibi ariko vyinshi ni je nzana idea yes ariko budget yaringana gute kuko uravye video raba imodoka iri mu ibarabara ga parcelle reka irya ni kado twahaye abarundi nico gituma umuririmbyi kenshi agize ikintu video nziza cyane video kubera niyo zimvye ahantu hose mu isi yose umuririmbyi ubonye akoze video vuga merci uri munyagihugu canke uri mukunzi w'umuziki kubera ndakugiyege mahera
je nyene ndaraba nkavuga no ni Natasha me kubera nkunda abarundi nkunda ibikorwa vyanje nokora iki uravuga iyi ni kado nushobora kuja mu kinama mu bwiza hehe kumutanga ubwira ati umufanzi wanje kado yiwawe niyi nakuguriye navuye hariya kubashinwa nagize no icyo ukora uraba ikintu ciza bose abarundi bose bari hanze bari mu Burundi ige ni kado yabo kandi biraboneka abantu bose baguma bambwira Natasha budget iga ndirimbo ige video yabo ndavuga rero ngiriki ni kado hagati yahindukira na Cumba video yagutwaye amafaranga menshi niya nawe nyene bivugire wewe nyene gusaraba nivyo urabona kajya ga scenario gusa k'abantu hajya kuri Boulevard de l'Indépendance kajya gusa ni budget yayo ishobora gukora yindi video itagira akakonyene iyo ako ka scenario konyene ako nurashira ko bagaba dépense ya ufashe twashizemo bijya byo gucumba nibiki ndazijya scenario kajya gusa ko kujya barabara Boulevard de l'Indépendance ni video ndetse video yiwacu tushobora gukora muri nziza yiwacu dukoreye gusa ku indi location yesama yinebe mwayikuye izo ni na idea za Karim Fiston. Isa, bro, unaweza sana umetisha.